bantu batatu bataniye he? Reka twumvirize mumbabarire Seruvumba, Prince Kositu na Rumata, reka tubanze twumvirize Ambassadeur Niyonsavye Bagizimana arasavye ijambo. Ndaguhe karibu ushoboye kutwishura kuri ico kibazo woba ukoze. Karibu. murakoze kumpa ijambo. Nibaza ko nta sinishura mfise iciyumviro maranye iminsi, kuko ndabashimira rwose, mbanje kubashimira kuri ibi biganiro mutegura, ukuntu muganira, ukuntu surtout muvumbura ibintu vyinshi binyegeje kuva kera rwose. Muragira n'Imana mukaronka abantu baciye ubwenge babinonosoye kuva kera, bagiye muri politiki kuva kera, banavyumvirije. Jewe umuntu yitwa Prince n'ukuri impression iyo ndiko ndabumviriza kenshi, sinkunda kuvuga, ndumviriza gusa. Nibuka igihe natangura kuja ngaha ku ma space, mwarambajije abari ngaho barambajije ibintu bitari bikeyi, hanyuma ico nibuka navuze ntibagira na gatoyi, nabwiye nti ivyo vyose mwe muguma mwibaza ngo hari ubutegetsi mu Burundi canke muri Afrika en general. Nshaka gusa ko twumvikana n'ababivuze, n'abagoma babivuga kandi babivuga neza. Hari uwitwa Maxime, n'ukuri namwumvirije, numva ko ari umusesanguzi azi ubwenge, avuga ibintu bitari bike vyinshi vyiza. Ibintu bigoye c'est pas un problème y'Uburundi gusa. Hariho hariho umuntu yabivuze, umujene yabivuze ngaha, aravuga ati ikibazo dufise ntimukirabire muri angle canke mu jisho ry'Uburundi gusa, nimurabire plutôt dans la région. Kugira ngo aronse telefone, muramwumva mwebwe? Oya. Nimugure mikro, irazimije mikro, madame, nimugure mikro. Okay, sorry. En fait, nagize ingorane ko nari mfise écouteur, hama ndazikura, zazimye, ngiye kuzikura niho nciye mbona umenga nasubiye kugara mikro, mugabo ubu nasubiye kuyugurura. Ubu muranyumva, n'est-ce pas? Muranyumva? Turakumva. Okay, donc nariko ndababwira nti uwo muntu yavuze, un jeune homme j'ai suivi, aratubwira, d'abord yaradusiguriye ibintu vy'ingwano yo mu Duvira. Ivyo bintu ça m'a beaucoup surpris, kuko je me suis rendu compte effectivement ko hari ibintu vyinshi vyakozwe ngaho muri ako karere, abantu benshi n'abakuze nka jewe tutamenye canke tutazi, ariko ubikurikiranye ukaca usanga ni vya bintu bivangavanganije vyose, tukaguma twibaza ngo ni ingorane z'abarundi, ni ingorane z'abanyarwanda, ni ingorane z'abakongo, ni ingorane z'iki, ariko vy'ukuri ni ingorane z'ubwoko bubiri, ou bien deux groupes. Urya muntu Prince niwe wabivuga neza ati ni ingwano ya Jerusalem na Rome. Umva ndababwira ingorane nyamukuru dufise dans notre région, et surtout dans toute l'Afrique, nuko ibibazo dufise n'ibibazo ça date de très longtemps, biramaze imyaka irenga 100. Ni ibintu vyagiye birakurikirana, idéologie coloniale canke idéologie de division ni iriya nyene ibandanya gushika n'uno musi nyene. L'extermination z'abapeuple bose, abantu bazi ubwenge bategeza kuba extermine, abantu bashobora kwiyopoza à l'idéologie y'abazungu, ils doivent absolument se taire et se taire pour toujours. Bariyaranja umuntu wese ashobora kuba afise ingene yo kuyopoza, afise ijambo, ashobora kuvuga ati ibi n'ibi sivyo, canke qui a compris, surtout celui qui a compris bijya bakora,
bamaze kubona ko bikomprena ils vont te combattre gushika naho bakwigizayo gushika naho bagukura. Narabibukije ko lorsque le président dufise actuellement yaje kuri pouvoir, que moi j'ai appris bambwira abo nyene barambwira ati urya niwo dushaka kandi niwo tuzoshiraho. C'est pour vous dire que si CNDD, si umugambwe X ou Y utora le président, utora ubutwara, si unatora na ministre, si unatora umutegetsi wari wese yitwa ko afise ijambo, ashobora gukora ikintu kizima dans la région africaine, d'abord, pour le moment, mwumvise ko no muri Roumanie, qui est même un pays européen, batoye mu président hama Ubufaransa bukamwanka, je ne sais pas si vous avez bien suivi ça. C'est pour vous dire que amatora barayanka, abafaransa baranka complètement ko ayo matora abandanya. Ce mwibaza rero iwacu. Ico mugomba kukomprena nuko ntitwoguma tuvuga twaronse ama information menshi, mumaze imisi myinshi je ngoma numviriza. Ibi space ba n'iyindi, c'est la même chose. Ce qui va se passer nuko hazoguma havuka canke haparesa des contradictions entre nous. Muri iyi groupe nyene usanga abantu batanguye kwikontrodisa, comme ce qui s'est passé tout à l'heure, abantu bagacanamwo bariko bahora baganira neza bagahitamwo bagacanamwo, umwe akaja kure yindi space yiwe akaja ku ruhande ko yakire yindi space yiwe, ariko avuga yaciye abandaniza kuri iryo jambo nyene yuko habaye ingorane aca créer space yo kudevelopa izo ngorane. N'icyo kintu ce n'est pas du tout positif, ariko niko bisanzwe bimeze. Niko chaque fois abantu bagiye hamwe ngo bubake canke batore isolution vis-à-vis y'ingorane dufite muri Afrika, bariyaranja ingene aho baca ingene babikora ntavyo nokubarira, mugabo ndazi ko babireusisa kucanishamwo abantu. Baraducanishijemwo, murabe n'iyi groupe n'aya ma space n'ibi vyose mutegura, uko muvuga, uko dutanga ivyiyumviro, niko munurisa les idées des destructeurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Iyo bagize ry'amanama ry'amaforum yose bagira yose, ni ukugira ngo bumvirize les idées que vous avez, bace baca inyuma badevelope ama stratégie pour casser, pour briser, kusambura, kubabuza kwavansa. Il faut ko tumenya ko niba twafashe nanje ndirimo, twafashe intumbero yo kugwanya ihonyabwoko, sala il faut gufocaliser sur quelque chose, hanyuma umuntu atangure kwinjira vers les stratégies. Nta kamaro ko kuguma muvuga ngo turiko tugwanya CNDD-FDD, turiko tugwanya umuryango, turiko tugwanya umugambwe kanaka. Oya, ikintu gikuru cyo kugwanya ni ivyiyumviro bibire, l'idée génocidaire, toutes les stratégies qu'ils ont mis en place pour nous diviser. Nk'izo ngwano ziba, mwarabitoye, mwaramenye ingena abantu barungikwa gupfa. Jewe niho namenye ubunye ko hari ma groupe abiri ava mu Burundi. Hariho groupe y'abasoda barungikwa d'une manière officielle n'igisoda, hakaba n'iyindi groupe irungikwa d'une manière informelle biciye mu mugambo canke biciye ku bandi bantu bon kujya mwavyumvise ko ari abagenda, ugaca usanga abarundi bahuriye kuri terrain imwe bariko baragwana entre bitwa bamwe ngo bagwanya abandi ngo bagwanya mugabo ugasanga n'abarundi bariko baricana, kandi abicana n'abicwa baba bateguye bazi ati bajya turabarungitse kandi bace bapfa, uriya turamurungitse acafa, bariya turabarungitse ntibataye, ainsi de suite. Muravye neza tuzomarana tuguma ngo tuko turarondera ama solution tutiza kwirondera dans la région, dans la sous-région. Il faut ko twumvikana Rwanda, Uburundi na Congo n'Ubuganda, si vous voulez, ko nabo nyene barinjiramo, même une partie de la Tanzanie. Ntidushobora kuzopfa dutoye solution tant que tukiyumvira ko dushobora gutora solution mu Burundi gusa canke mu Rwanda gusa canke muri Congo. Il va falloir absolument travailler en groupe, travailler dans la région, gufashanya n'abandi dusangiye ubwoko dans la région, kugira ngo d'abord twikingire, gani kwikingira nico ndiko ndavuga no kwikingira. Je muvuga ngo je naragiye mu butegetsi, naragize biki, c'est vrai, narabigiye mu butegetsi, ariko je me rends compte ko nagiye mu bintu ntazi. Ubunye je peux le dire, atanisoni atanubwoba bwo kubivuga, ko je me suis retrouvée mu bintu ko je ne comprenais pas, kuko je nari nevuriwe hanze, nari nemuriwe mu Buraya, mbona politique y'Iburaya nkibaza ngo ni Burundi no muri Afrika birakunda. Mais après j'ai vite compris que ça n'a rien à voir. Ivyo dukora muri Afrika dufise amatexte meza, dufise ibintu vyanditse neza, les accords à gauche et à droite zanditse, ariko nta kintu na kimwe canditse comme en pratique.
et puis ce n'est pas seulement au Burundi n'igihugu ndimwo muri ubu urabona ibintu vyanditse neza ibintu vyose vyanditse ariko hageze la mise en pratique hari ukuntu baca bacamwo bakinjira iyo ingene binjira ingene babicamwo sinzi ingene bigenda bagakoresha amafaranga kurya Maxime je pense abivuze ati mani bagakoresha amafaranga menshi bagatanga ibipfukamunwa mu kirundi niho bavuga ibipfukamunwa donc ikintu kikubuza kuvuga ukuri kandi ukuzi ugahora ntuvuga ukuri cyangwa ntufate decision wategeza gufata decision nziza ntuyifate kubera baguhaye amafaranga cyangwa bakubwira ati ni wafatiye decision tu vas assumer les conséquences izo conséquences rero ugasanga zikukura amata mu kanwa zikubuza ubutegetsi ziraperturba ugaprefera kudafata iyo decision ko wategeza kuyifata donc il faut ico kintu ko vraiment mu gikorere ko tugume tudiscuta tuganira twumvikana kugira tuzoshike aho dutora amastratégie y'ukuri yo kwiproteja je nibaza ko turondera des stratégies de nous protéger pas les stratégies zo guhindura ama pouvoir muhora munavuga ngo nk'ubu wewe woshika kuri pouvoir ngo havugira gutya effectivement ugeze kuri pouvoir hari ibintu bindi hari amadone que tu ne peux plus contrôler hariho ibintu utakiwa ushobora wowe kuvuga ngo ni jewe mfata decision cyangwa wagira ufate decision bati iyi decision uyifata wagira ufate decision kanaka mu gitondo cyangwa ku mugoroba ukaronka aba émissaire igihumbi n'ijana baza kubwira ko ibi bintu nibi udategeza kubikora donc le pouvoir n'est pas facile surtout quand iyo pouvoir yikora ivyo nayo nyene itateguye wumvirije théorie tureka amatext nico gituma n'igihe umukuru w'igihugu aravuga rimwe ukumva kuvyo ariko aravuga ataho bisabisana akanivuguruza ivyo yavuze ya un mois usuye kumwumviriza kumva ariko avuga le contraire y'ivyo yavuze cyangwa ukavuga umwe yavuze ati nko gukura kugerageza kubuza abantu korora inka par exemple bakabexija korora ingurube cyangwa korora inkwavu en lieu et place y'inka ukabona inka bakabanga inka zitegeza kugaranirwa mu nzu or nta nka ziba mu nzu je murandaba inka ziburaya muci inka ziba mu nzu iburaya kubera haba ari hiver zitaba zishobora kurisha ko navyo bazirisha zica zikanya zimererwa baba ziteguriye ibintu ze ubwatsi bwinshi cyane buzozitunga pendant toute la période ziba zugaranye ariko dès que akazuba katse zose zica zija hanze kwibarabara mu micamo reka nkoresha iyo terme nazo kare y'ikirundi zikaza zija hanze zikarisha ukabona nyene inka nyinshi mu abantu babiburaya canke babonye ingene iburaya haba inka niziba mu nzu je suis désolée ariko twebwe i Burundi ona exibabwa ko inka igiye hanze batiza kuyica canke bakayicama ngo canke bagahana nyeneyo ainsi de suite donc tout ce qui pouvait nous aider à nous développer bigasambuka ikindi kintu shika ko dukorera ko ni ikintu kijanye n'inzara ingena on nous a semé la faim burya abantu bavuga ngo abantu barashonje ivy'ukuri abantu bararima ntibimbure canke niyo bimbuye bakimbura ibitari ivyo je nahora ngenda ruguru ngasanga ibitoki hari ibitoki vyinshi ibitoki vyize ibitoki naturel vy'i Burundi vyariho naturel à un certain moment ibitoki vyose barabitemaguye bavuga ngo bazanye ibitoki by'ubwoko bushasha ivyo bitoki ntivyigeze bisubira kunaga nta wasuye kuronka ibitoki nka kera donc abantu barishwe n'inzara kubura n'ibitoki kubera ibitoki babazaniye n'ibitoki bindi birimo amagerme n'amagene n'ama OGM n'ibindi ntazi vyaranse kumera donc abantu barishwe n'inzara abantu ntibagikanya urwagwa nkuko barukanya kera kuko ivyo bitoki ntabikibaho donc des problèmes liés abantu bazi ibindi vyo mu mirima reka ntangure kuri ivyo kwenda babwire ko biva vyose biva hanze ajyama organisation comme les FAO et autres barazanye ibintu vy'imbuto ngo imbuto sélectionnées ainsi de suite abantu bahora barya ama mandarine je nahora nca kenshi mu Rumonge ama mandarine kera hari ama mandarine aryoshe n'imicungwe n'imyembe ubunye ama mandarine yaho ni meza cyane hanze kuruko usanga ari ikintu kinini yakivyibushe gisa neza ucugurushize mu kanwa umenga uri kurarya ivyatsi donc c'est fade ni vyatsi nyene urya ce n'est plus ya mandarine ya kera ivyo ndavuga nk'umuntu wa kera parce que moi je connais les choses d'avant yuko nyene batwinjiramo gose ngo badusambure n'ama idéologie mashasha n'ama politique mashasha y'ukurima nitwimbure y'ugukora niwunguke donc tugume tugwana dupfinzara dupfubusa ko bavuga ngo abapfubusa bitana ibisambo la politique ni kimwe
mais ibintu qui ont été déjà semés mu mitwe no mu mirima no mu byo tworora byose ni byinshi bimaze imyaka myinshi. Kumviza rero abantu babizi kuva kera babikurikiranye bafite umwete wo gusasangura bakamenya bidufasha ingena twokwinjira tugatora amasolution. La solution pour le moment ce n'est pas les partis politiques. La solution ce n'est pas kuja kugwana na dede cyangwa kugwana n'abari kuri pouvoir niki nukuba nabo nyene en fait usanga nabajya batwara pour le moment hariho abatazi ivyo mwumva ivyo muri ivyo turiko turumva ngaha anya hakuri ama space hariho abari muri pouvoir hariho abari kuri butegetsi hariho abariko babarongoye abandi batazi ivyo muriko murumva ivyo turiko turumva ivyo turiko turaganira. Rero mukomere mugumye muganira mugabo murondere cyane cyane ama stratégie yo gukorera hamwe mu ntuzeye muri sous-région, beaucoup plus dans la sous-région que vraiment se focaliser sur le Burundi. Ego tutegeza gutaha ego Burundi impunzi tutegeza kugenda umwe ateza gusubira kuri solo yiwe. Nous avons le droit d'être au Burundi kubera turi abarundi mugabo eske iyo nzira mwibaza ko inzira yo kuzotaha ari iyo turiko turavugira ngaha mwibaza ko ari iyo ivyo kugwana jewe c'est pas une solution nukuri ndabinginze ibintu vyo gufata imiheto no kuja kurasana no kugira iki ni vy'abazungu bifuza ni vy'abatugwa ni vy'abashaka ko duhera bakeneye bashaka justement ko tugwana ko turasana entre nous ko dutora imipanga à gauche et à droite dutora amasasu bamwe bakaronka amasasu abandi bakaronka imipanga kugira ngo tugume twicana entre nous tugume tumarana pour rien. Mais on ne devrait pas nous entretuer. Baba abahutu baba abatwa baba abatutsi twese turabo ngaha ego hariho bamwe bahohoterwa gusumba abandi mugabo la solution ce n'est pas de nous entretuer. Nukuri tugerageze twumvikane turondere ama solution tunégocie tuvugane. Urabona à la fois passé baravuze ngo haba ama négociation entre la RDC le président de la RDC M23 aranka baca bavuga ngo nukubera ntibavyemera ko arico gituma president wo mu Rwanda atagiye ntiyagiye ko yavuga ati banze muvugane nabarya muriko muragwana imbere yuko jenza ngo twumvikane. Nishobora gusinya amakoro hari abantu bariko barapfa bafubusa bazira u Rwanda kandi peut-être u Rwanda rutanabirimwo kandi ntabwo barubirimwo gufashanya nabi wacu gufashanya abo dusangiye ubwoko je nibaza ko bitubare n'ikibazo. Baza ko no ivyo navuze ni vyinshi navangatiranyije ariko nari numva nshaka kubankoraje ngo tuvuge mugabo turondere surtout des solutions négociées turondere amahoro turondere des solutions birashoboka surtout ko tuzi ukuri. Il faut ko abantu bari mu hanze surtout il faut affronter les groupes organisés byo hanze bajya abazungu bamwe yavuga Maxime je pense que Maxime yavuze ati hariho utugroupe ego jewe iyo organisation mu Bubiligi iri muri affaires étrangères ndazi ko bari mu narigeze no kubaja une fois j'ai eu l'occasion yo kuja mu nama yabo ariko ninjiye rimwe ntibasuye kwemera konsubirayo abari twase guhangana ndi mu Faransa nabonyene je les ai vu twarahanganye duhangana ndabwe ntivyo muri ko murakora vyose ni mwebwe mu bitera. J'ai un exemple imwe nibuka neza et quand j'ai dit ça nibuka ko umufaransa twako turavugana ati yarashavuye gose yarajinjira turi tugiye mu nama hari hajeje ubwato ou bien babandi bajabuka bavuye muri au nord de l'Afrique batraversa par les bateaux trois du pirogue binjiramo. D'abord j'ai appris yuko baguteguye ko ugenda utegeza kujamo barakubwira ati uturiye mu bwato ngo ujabuke turakurasa bon ukavuga ubwato buruziye burarenge ntitwojamo ugaca bajamo bamaze kujamo rero bukagera hagati bukaca bushavira bamwe bakaca batwagwa hanyuma amabato yandi abariko araza ava muri Buraya muri Occident aje kuroba enfin entre guillemets gutabara bamwe abo uwo mugabo rero numva ariko aravuga ngo ni catastrophe ngo abantu barasuye gupfa ngo abantu benshi ngo barapfuye ngo vraiment on a dit à ces Africains de rester là-bas. Hamada tu es en train de mentir qui? Vous êtes en train de tromper qui? Les bateaux qui viennent du nord de l'Afrique, des pirogues ou les bateaux, les soi-disant pirogues, ziza par force. Hanyuma hama hariho amani mabato ari mu mazi agiye kubatora. Bakaca batora bakeyi abandi bakabareka bagatwagwa. Ndabaze none barya baza kubatora burya bwato buza gutora abantu buri financé par qui? Ni bande babahemba
ko bataza pour rien ajya ama organisation de sauver les gens ni bande baza kubatora si mwebwe nyene mubaha amafaranga si mwebwe nyene murungika burya bwato si mwebwe nyene mu selection mugafata abarushe gose bagatwarwa mukabaheba mugatora abagore n'abana parce que abo bakeneye cyane n'abagore n'abana pour les futurs esclavages mugabo abandi ba jeune bandi uwuzi koga arashobora guparvenir kujabuka agashika mais c'est vous-même qui financez ces choses faut pas mentir ko abo ba jeune bizana baza parce que vous les poussez on les pousse de force de l'autre côté hama bakaca baza kubaroba du côté de l'Europe n'ivyo urabona ni kugira ngo mumenye neza ko ataki na kimwe kiriko kironona Afrika kiriko kironona abanyafrika atari twebwe nyene atari bo nyene nibo babikora kandi bakoresha twebwe uyavuze ati follow the money ni ikintu gikomeye cyane kuko bose barahembwa baronka amafaranga menshi kugira ngo ntibavuge même les associations najya ama association nabi wacu n'abarundi bene wacu bamwe bararonka amafaranga bakavuga ivyo babariye bakavuga amakuru amwe bameye ayandi badashika ko bavuga bakayahora kandi n'ivyo baba bazi hari igihe babihora reka mbe ndarekeza ngaho numva navuze vyinshi murambabarira niba hari ivyo mutumvise canke mutakompranye neza je suis toujours là je peux toujours répondre s'il y a une question ou une autre à laquelle je peux répondre murakoze cyane